Ndabaramukije barundi kazi murameze neza ndizera ko muguwe neza aha baba mu gihugu c'u Burundi abari mu karere ka Afrika y'ubuseruko abari muri Afrika abari mu za Burayi Amerika Aziya n'ahandi eka isi yose aho la diaspora burundaise aho abarundi bari mu mahanga baherereye hose ndizera ko muguwe neza. Rero naremfashe kano kanyanze tuyage ku majambo n'ibihuha n'amajambo y'icavutu ibinyoma biriko birakwiragizwa na bacimamanda n'abandi bigira ngo n'abanaliste bica ku mateleviziyo yo ku mbuga ngurukana bumenyi ama TV online yaba bacimamanda ba Pacifique abanyarwanda n'abandi aho bariko baravuga amajambo batera ubwoba abanyagihugu bo mu gihugu c'u Burundi aho bavuga ko amasezerano yarayasinwe idoha hagati ya leta ya Kongo na M23 ariko Rwanda ariyo RDF ngo Uburundi nibwo bwayahombeyemwo ngo Burundi ngo nibwo bwabihombeyemwo bavuga ibina biriya hari abariko baravuga ngo basinye ko ibi gisirikare c'u Burundi mu vyo basinye bigaragaza ko igisirikare c'u Burundi kizo kiri muri Kongo gufasha leta ya Kongo biciye muri ya coopération bilatérale y'imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi na Kongo ngo bazoca bavayo ibi na biriya mugabo jewe kwera murafata umwanya wo kwiyumvira no gushishoza nagiye gusanga ari politiki yo gukreya polemique no gukreya iterabwoba hajya arindi bari bamaze iminsi bavuga ngo bafunga mu minsi 3 ngo mu masaha 2 ngo tuzadufashe Uvira murabizi ko vyavugwa na Baskovya bikavugwa na ba Gedeon bikavugwa na ba Ismaili ubu TV online bwinshi go mu Rwanda za Kigali zande n'izindi ubuteleviziyo bwinshi mwarabubona kiya gihe intambara ya M23 na yenyeshamba za M23 na leta ya Kongo ishushe banajayo kugira ama interview muravyibuka rero ubu bongeye kugarukana ama polemique ngo leta y'u Burundi ngo ni murabe ngo uko nakuriya batera ubwoba abene gihugu ku majambo kuno cyane ku bintu badashishoza ndavuga maze ko amasezerano yose yasinwe uko ara amasezerano ane kubera iki u Rwanda ariko ruca rugirukira ku ma TV yago ngo rugiye gusigurira no kubwira abarundi n'abanyarwanda ngo inyungu babikuyemwo ngo nta buhombe ngo ahubwo ngo tugiye kugira ukunuko aga amasezerano yarasinwe nk'inyuma minota 30 Bertrand Bisimwa arongoye M23 abagiye kuri Twitter yiwe arapostinga ngo nimumenye ngo ko amasezerano twasinye atari gukura ngo M23 mu bibanza yafashe ntituzi gusoma tkubatungana ko tutazi gusoma igifaransa turazi kugisoma icongereza turazi kugisoma kandi dusoma nivyo dutahura bijya rero bavuga bafata karongo kamwe bakagasigura uko bakadasiguwe nk'akaroro mfate ku byo Bertrand Bisimwa yavuze kuri article ya 4 article ya 4 mu gifaransa ivuga ati restauration de l'autorité de l'État bo baca basigura ngo bavuze ngo M23 ngo izogumaho yafashe hanyuma ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi buhayobore mumvirize ibyo bintu bibiri M23 yarasa FARDC M23 yarasa igipolisi ca Kongo M23 niyo yahungishije aba honorable aba député abashikiranganje baba muri ubwo buce bwose yafashe ubu Tshisekedi azotuma abashinga amateka baba muri ubwo buce basubireyo azotuma abakomanda n'amakambi ya Tshisekedi asubireyo nimba azosubirayo ayo abo basoda bazobana n'inyeshamba za M23 dukoresheje brain autorité de l'État bisigura ubuce bwose bafashe M23 irimo hasubire hatwagwe na leta ya Tshisekedi umunyumba kuma wa Tshisekedi igisoda cha Tshisekedi security y'igipolisi ba polisi ba Tshisekedi bo bazoba babayeho he M23 zo bibaye amaja he M23 zo biba mu nzu zande dufate ko bahagumye bazoba baba mu nzu zande bazoba baba amaja he bazobana babonane baze barahura dimanche samedi dimanche baramukanya M23 na FARDC dukoresha ubwenge
birukanwe M23 bayitegetse kuhava mugabo birukiye ku marezo sosio haba ku ruhande rw'u Rwanda n'uruhande rwa M23 ngo bako barasigura ngo bababwiye ntibazohava hajya barabirukanye ngomba ngenderera kuri article bibagira nabonye ca kigobogobo cici mamanda naco nyene kiza kikabivuga ngo barundi ngo mwari ngo inyungu ngo niyihe mwakuyemwo ngo raba ngo Rwanda ngo Kongo ngo vyose ngo yari yego ngo yemera cavuga ati mwe nta borere mufise haro nundi munyarwanda yandungikiye link ngo frere ngo vuga rero ngo twumve ngubona ngo Rwanda ngo rutagize ukunda avuga ati mwebwe mufa guhuruduka ndababaze mwe muri ko murankurikira baba barundi n'abanyarwanda n'abandi bashoboye kumva runo rurimi ndiko ndakoresha mu Buganda Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro w'igihugu cy'u Burundi yaragiye mu Buganda Museveni niho yari Kenya umengo Ruto niho yari na Ruto niho yari muri Tanzania niho bari Sudani niho bari u Rwanda naho nyene ho rwari rwarungitse mbari James Kabarebe sinibuka neza basinye amasezerano yasinywe na EAC basinye bose ku gipapuro c'amasezerano yanditse ko M23 ari nyeshamba ari inkozi z'ibibi ari abicanyi bakwiye kuva muri Kongo aga n'amasezerano yasinwe asinwa n'ico gihugu nyene cy'u Rwanda muvuga ko kiriko ngo kirayatsindamwo mwe ntimushishoza Amerika nace nsanga bafise ubwenge buteye n'ubwoba amasezerano bayagabuye mu nzira zine kugira mu kuyasinya bayasinye separema mugabo ateranije amasezerano ni bombe ni Tshisekedi na leta yiwitsinda ijana kwijana fata ku Rwanda gonyene gwivugiye ko M23 ari umugwi w'inkozi z'ikibi wabicanye bisinigwa mu Buganda muri Amerika barasinye ko hari akantu bagumye bavuga ko na Evodera ibabwiye ibintu mwabisomye mwabisinye mwabibonye hari ibintu bavuze batiyumviriye muri Amerika barasinye ko hari agategeko aka article kamwe mu mategeko basinye muri Amerika kavuga ko M23 bazodemobilizwa bakaja mu gisoda ca FARDC ntegere neza ingwanyi zinyeshamba za AFC M23 RDF bazobademobiliza bakaja muri leta ya Tshisekedi mu gisoda no mu gipolisi bazobinjiza mu gisoda no mu gipolisi tuje rero aho dukoresha ubwonko iyi mitsi y'ubwonko handitse ego bizokogwa mugabo tuzoraba loyauté apana royauté loyauté kivuye muri loi mu kuyoboka umuntu ari loyal apana royal umuntu ari loyal n'umuntu atakintu na kimwe yagirizwa umuntu adafatwa n'itegeko basi kuko kivuye mu tegeko loyal bavuze ati nivyo tuzobentegra mu gisirikare ca FARDC mugabo on va voir on va compter sur la loyauté ugacunzanira bamwitande mbe ninde ugacunzanira imbari ngo bayakutumba je ne sais pas haro uwo motipe nimbari inde uyu nimbari mamanzi nimbari inde uyu aguma abonekana cyane wo munyarwanda bw'ikinyarwanda cyane bafasha abantu bakabatwara mu Rwanda bari wagiye kuvuga ugacunzanira urya motipe ugacumushira imbere y'ubutabera yo bucamanza kuko niho bazobajuje bavuga ati uyu arakwiriye kuja muri FARDC bakubaza witwa nde naka uri siriko wera ego bace bagushirira ibintu imbere wewe ubazwa ibintu ntiwera donc ntiwemerewe nta musoda numwe wo muri M23 mu nyeshamba za M23 bakoresheje ivyo loyauté basinye muri Amerika azoja mu gisirikare ca FARDC nico itanda babwira ati mwagiye mu vyo mutazi bavuga ngo moneye abazungu moneye hakazogira umusirikare numwe wa AFC M23 RDF agiye mu gisirikare ca FARDC muzoce mumbwira aho duhurira je mu nkati zose bamaze kubategera kuri loyauté ako nakaloyauté gusa bashize mwana n'ayandi mategeko bavuze tuzora bashatse kuvuga ati tuzora bakatakaziye judiciaire iri negative afise tuzobentegra mu gisirikare ca FARDC mugo tuzokonta kuri kaziye judiciaire y'uwo muntu muce mumbwira sha
abantu inzirakarengane zirenga ibihumbi 12 bishe muri Kongo muri intambara iheruka muri Goma na Bukavu n'utundi turere. Plus de 12,000 bicwa mu nzira zitandukanye. Hari abana babanje kuvyola, hari agakobwa n'ubu kagihema baciye amaboko, hari abo babanye abanyeshuri basambanye tuvideo turari gusa nuko bijye bitaja kuri YouTube na yandi marezo sose baca bavyugara konti baca bayikurako. Hari abo babongora ama video yagenda rasirikira bababoshe umuntu wamufasha bayita prisonnier de guerre ugaca wongera ukamwica kuko bavuga ko M23 atagashifise. Muribuka n'ujya mukozi w'Imana wo muri Kongo ujya mu pasteur yabwiye Bertrand Bisimwa agiye gusenga yamuga ati ni mwashaka kunyica nze nicwe n'amaboko yawe. Acara mwobrije ashaka umuntu yitwa Kanaka umu engineer afise abana batandatu mwamutwaye imiduga 2 niba adafise abana 9 mwamutwaye imiduga 2 ni mu musubizi ivyiwe munamurekure. Bertrand Bisimwa abona bari kumwe nabo biri kumwe mu rushengero bandika kandi ujya muntu yararekuwe asubizwa n'ivyiwe. Umbwire abantu bisha abantu barenga ibihumbi 12 mu Rwanda honyene hapfuye wisa bavuga ko hapfuye igihumbi mugabo ngo wisa zikaba inkotanyi ngo na desa bajya abandi bwoko b'abahutu mugabo gusa abantu bapfuye muri genocide ya 1994 bavuga ko ari igihumbi. None mwe hapfuye abantu igihumbi mu declara genocide mwe namwe mwisha abantu fois 12,000 personnes fois 12 ça fait 12,000 mwisha abantu bangana incuro 12 abo bapfuye mu Rwanda muri 94 muca mu declara genocide. Kongo izobanza declara iki imbere yo kwigira integration y'abasoda b'inyeshamba ba M23 baja mu gisirikare ca FARDC. Tute dukoresha brain haga mwarasohowe haga Amerika yoyo u Rwanda rwa expire ariko u Rwanda rwo yacako kunuko yari pays commissionnaire bavuga ati turavye ibintu niba hisigeze twaravumbuwe twagize kunuko tubise aca ku materi gereryanye makagame bakabira babihombeyemwo ba Corneille Nanga bavuga ati naho turi buje ubu Corneille Nanga wo mwintegra mu gisirikare ca FARDC ubu Bertrand Bisimwa wo mwintegra mu gisirikare ca FARDC Wiringoma wo mwintegra mu gisirikare ca FARDC burya basaga ntage barabongora abantu twagiye turabona ukabona umuntu w'umunyagihugu bango bamfatiye muri plafo y'inyegeje kubera ubwoba ngo shusha uyo mwarabonye ijyatereme ko yavumye akantu kose yari shusha uyo cyangwa tipi yavuze ati jya mu M23 ati shusha uyo aca baramurasa. Abo bantu boja kubentegra mu gisirikare ca FARDC urutomati ruboze rugumye mu yandi matomati ruboze izindi. Rero ngo urumva ngo Rwanda rwavugengukiye mu biki agaruka ku kintu cy'ubutare ngo barasinye ngo wone Chimamanda kuko Rwanda ngo niko kuyizewe ngo ibintu byose ngo bizokwimbwa muri Kongo ngo bizoca bicishwa mu gihugu cy'u Rwanda kuko ngo Rwanda ngo ariko bizeye ngo Rwanda ngo rubishoboye. Wombwira industry ikampuni societe mu gihugu cy'u Rwanda icukura igatransforma mu ntunge ubutare ikabutwara buri transforme hanze iri mu Rwanda. Mbega ndakubaza buzotransita bwimbwe na Amerika buce mu Rwanda bemukoresha ubwenge. Ikindi naco ngo urumva ngo basinye ngo amahoro ngo kudasura kugwana ngo rero ngo igisirikare cy'u Burundi ngo kizoca gitaha. None barabasiguriye neza ni coopération bilatérale. Ni nka kujya umuntu yakubwira ati ejo ndafise urubanza ntiza abahungu bawe bazomfashe kuza kubaka ikigara. Urubanza ruheze barademonta ikigara amahema agasubizwa abahungu bagataha mu rugo bavuyemo. Iyi mission ubwo bucutu ko gufatana ubwo bufatane mu nda buciye mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu ca Kongo birangiye
ni kurya nyene baronderanye twe ntavyo tuzi twabonye gusa bagiye nta muntu numwe yaba Pacifique yaba Chimamanda yaba jewe yaba abandi basesanguzi baba abanyarwanda baba abazungu babonye kunyere bijya bintu vyagenze uko baronderanye bajayo niko bazoronderana babwirane mission iraheze canke gumaha kuko Kongo irafise uburenganzira bwo kuvuga ati aba ni bagume ngaha ni droit ya Kongo kuko ntiba ni nka kujya bavuze ati baje kugarukana amahoro igisirikare c'ubufaransa cari muri Mali giheruka kuvayo cari muri Burkina Faso cari hehe aho mu Burundi baharaje abasauza kise ivyo kuvuga ati ngo ni d'office kuca bavayo ivyo nibiyago bigira leta zibiri kurya bayaze bajayo niko bazoyaga bavayo ivyo twe ntitubijamwo ntibinakenewe ko je ndabigira ko na deba mugabo ndababwiye uko muvyiyumvira haro mbere n'umunyarwanda numvise avuga nawe nyene yareka arabivuga ko acavuga ngo mbere ngo Burundi buzoca butegwa ngo kwera ngo abasoda Burundi ngo basubiye ngo iwabo ngo M23 ngo rikiritegura ngo ikora ibintu bikomeye ngo bazofuma yemera ngo bayifatire ibihano ngo mugabo ngo babifata igeze mu Buvira ngo irase mu Burundi ndavuga ati mwebwe murafise inyota yo gusesa amaraso murafise inyota yo kwica murafise inyota yo kubona ubutegetsi bw'u Burundi mwabuhiritse mwabuhinduye mwagize kinakiriya mugabo leta y'igihugu c'u Burundi u Burundi bufise imipaka yashinzwe na ntare rugamba u Burundi bufise iki bintu bita independence souveraineté yarondewe n'abarundi barongowe imbere n'abarundi barongowe na Rwagasore leta y'u Burundi irafise ubwigenge buhagije leta y'u Burundi ifise umuyobozi mwiza generale nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye leta y'u Burundi ifise igisirikare gipanze neza ifise ingabo zipanze neza FDNB je haraho muba mwibaza ngo hari ibintu mwibaza ngo nabandi ko ndabibira ibanga umukuru w'igihugu yarababwiye ngo baguma bihaya bafise ibisirikare bikomeye bari abandi bari kubanza bakaza bakaraba bagatereza ijisho ku gisirikare kubo je mfise niho bozana Bush umuvugizi w'igisirikare baratuza nawe nyene yarababwiye bari abantu bafise umunwa bari abantu bafise amajambo menshi ukungene yabishuye murabizi je video ndazifise uko ari utuntu tumarka nkumva turanezereje turanshitsa aho tungeze ku nyota nkaca mbika igisirikare cy'u Burundi ntikivogego igisirikare cy'u Burundi kiratuje igisirikare cy'u Burundi kiri concentre igisirikare cy'u Burundi kirazi ico cagenewe barazi mission bafise barazi akaranga mutima barazi muranateye anagahinda muriko muriyumvira gutera igihugu cy'u Burundi muko muriyumviraho ko bagize uku ngo bapompeye ngo Red Tabara hariya nabakagenda ngo bapongo ngo revolution bari ngo revo ngo bapompeye ngo mu nzara rero ngo bazoca baza gutera igihugu cy'u Burundi ngo igisirikare cy'u Burundi ngo kivuye mu Buvira igisirikare cy'u Burundi kiri discipline kirazi ico gikora igipolisi cy'u Burundi kiri discipline kirazi ico gikora abarundi ubwacu mwa nta ntambara nimwe ndagwana sinigeze mbana kadogo mugabo sinibaza ko mwoza ngo tureke kubakira jewe nsubira guhunga je nsubira kuba impunzi ya CPGR ntibikunda jewe mvukire mu quartier mvukire mu Ngagara kubera barabibi na biriya kwa papa na mama twirukange nje kwandikishwa iyo nandikishwa ivyo ngo tihwe ndadaye nguyo muramwubahutse ngeze mu Rwanda ngiyo genocide ngeze muri Kongo nguko ngeze muri Tanzania je ndi impunzi ya CPGR ntibizosubira kuba jewe muzomperako kandi n'abarundi bose bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndisi no mu mvugo muhora mubumva abantu bagifise indoto yo gutera igihugu cy'u Burundi ni murotorore ni mwikangure
nimufata amazi mwikarabe mu maso mwidebarbuye. Nizo mpanuro numva no batekerera. Lo Burundi mwari mwiteze. Ndabizi no muri 2015 mugikusanya iyo misore nibiki mwari muzi ngo Aro umujene araho yambwiye ngo Flehingo je sanze ko tuzomara 10 mu gahinga. Nababwiye haro n'ikiganiro nakoze nakoresha umwanya. Iki kigitanze canke iciyo kikagitanga muzobona nambaye ukunyene. Nayimvuye ku kazi. Rero abana benshi bagiye muri biriya bintu bari bazi ko ari ibintu vya tete udufaranga akamogi ingya bagaca babivyamamare bakoyeho leta ihari. Uburyo haruye abagenerale bikusanyije bakubita kudeta muri 2015 nyine icubahiro umuhisi Petero Nkurunziza. Bazugene bangana bagode fura basirire benshi mwananiwe muri mu gihugu muvise amabrende muvise ibigwanisho vy'amakambi y'abasirikare mwagiye mwomokanya 10 umusirikare yagiye afite imyaka 50 40 haheze 10 ubafise 50 uyo yorasa gatumbereza. Akabigase kwa nakeza mugabo indoto zo gutera igihugu cy'u Burundi zo ni muzivemo nimondere indi strategy nimondere izindi approach gusa umukuru w'igihugu muvyeyi arongoye leta mvye yarababwiye ati tahe byarase ndiko ndabwira abo bajene bari mu makambi mu Rwanda bahenze ngo mugiye kuba mu mazu ngo nakanya gato sinzi kunakuriye n'abandi bari ngaha za Uganda hehe mbaye na Tanzania aho mwese yashoboye gushika ni mwiyegeranye mwandikira ikete umukuru w'igihugu amarezo social arakora murabo umuntu yamamaye hiyo mucishe ko musaba ikigongwe caye mwandika ikete rizoshika rice mushiye kuri ambassade y'u Burundi mu Rwanda barirungike mu Burundi musaba ikigongwe leta mvyeyi bababarire mutahe muze dukora ibikorwa rusangi muze turime muze muri payeje babaha amafaranga mukuru imigambi mwiteze imbere. Pacifique muri mwebwe ari kararihira amashure ninde Pacifique muri mwebwe ari karagaburira ninde muginga za pampe sinzi ko munazironka muri ko muravyumva ni mumbwira umuntu yakaragurira Timberland yakaragurira Android yakaragurira amamega no masaha tuvugana namarabwa yamukoresha brand mu Giswahili bavuga ati kwa akili ya kuambiwa changanya na ya kwako mu Kirundi bavuga ati ku majambo canke ubwenge bakubwiye ku munwa vanga n'ubwenge bwiwawe bisigura analyse bavuga ati la tête est ronde pour faciliter la réflexion. Chers amis umuntu akakuzanira ikimogi ingya akakubwira ati ngo koraho ubutegetsi bufise igisirikare nkoho karashi indege amakatiyusha none bugenda babaza ujya kagenda yakarababwira ngo mwiyungunganye ngo mugire intare revolution ngo mutere igihugu mwarabonye genda kuri internet kuri YouTube murabe defile murabe nimba demonstration de force nimba sinzi ko bavyita igihe babigaragaza birabikoresha murabe bikoresho igisirikare cy'u Burundi cacishije ko gusa gato ruga rubororo nimba bagwita gute je sindo musirikare sinzi ngo bavyita muri terme technique muzoze mumbabarira hari ikiduga kiba gihetse uruntu rurasa ibisasu 40 denku ruga rwo gutumbero kago mwonya mu mpuzu mwabasore we mugabanye bimogi mukaja ngaho ku ma space mukaja ngaho mu ma live ngo muko marategura imigambi yo gutera igihugu cy'u Burundi mwebwe mutarava ko yo muneye Alexis Nduhije n'utuvi tugera mu mazuru geyogemande atore kabura honye nihongiye mu gihu bajya niho bagihunga ambulisa gacha bahungira Belgique bagahungira hano bagoma bajya makorone befu n'amasosisi iyo mpunzi rabaho impunzi hunga n'indege ihunga n'indege mudatwaye na hasere mukagenda hano mukipakiza bakabaha amavizi iyo mpunzi rabaho barabashutse ni mutahe mwubaka igihugu cy'u Burundi subire ku masezerano rero nta nyungu ni mu Rwanda rwaronse kubera abantu bavuga bahuruduka gufana Rwanda ntirumaramare niho bacima amanda babakozi b'u Rwanda n'ubundi butivi buke bwo mu Rwanda ngo urumva ngo Kongo ngo yagizukuwe kai kwamba mwe muramuzi
Kandi umugore magabo. Kandi umufama ari solide. No mufama akoresha brain, nakoresha amajambo. Mbe ndababatse kwereki amasezerano yasinywe ari ngo muri ko muraja kwisigura. Kwereko u Rwanda ariko ruhangayika Olivier Duhungira akagendaga ngo ntitwasinye ibi nibi. En plus kindi mbatse. U Rwanda ruhakana ngo sigo M23. U Rwanda ruhakana ngo sigo ruri muri Kongo. Gute Kongo na M23 basinya amasezerano hakenterpreta u Rwanda. Muri bijuju kweli. Vule Rwanda. Muri zero muri politiki, muri zero muri diplomasi. Bakabaza Kagame. Igisoda cyawe kiri muri Kongo. I don't know. Umukuru w'igihugu. Igisirikare kirashaka kuja muri Kongo kikaja ni bibiri. You don't know, you know. Kitariyo ni yes or no. Nta kiriyo. I don't know. Who should know? Ninde yabimenye none ko kiriyo kitariyo? Utabizi wewe. Umugaba w'ingabo nkuru, Commander Supreme. Harabi nindi bintu mukora mukigarija mwo mukagaruka mugasanga muko muri Kozisoni. Commander ubu bobaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bakabaza hari igisirikare kiri hariya muri Kongo. Akavuga I don't know. Avuga ati nta kiriyo. Canka akavuga ati kiriyo. Hari kibazo na kimwe mwabajije nyene icubahiro kubijanye n'ivyo byo muri Kongo atabishuye inyishu zitomoye ku mugaragaro zishiririye zaka kujya kwinzatsi irenganye muca mugenda murabona umuco zo mukoresha brain zo muri abantu muyoboka zo muri abantu mwumviriza n'ibitekerezo byabo zo muri abantu mwumviriza n'imigambi bafise ukaja ngaho kicaro yobowe n'umuntu atamenya n'ingabo ziwe yo ziri atamenya ziri Butare atamenya ziri I don't know, you don't know nyene kweli. Kagame muri ba oro muri Kongo muragira ukunuku ngo ya oya mugabe cyongera agasigura ngo all I know ngo canke ivyo mpora mbona ngo mpora mbona ngo bacisha ngo ubutare ngo muri Kongo ngo whether they smuggle or not. Umve ngo whether they smuggle or not, I don't know. Mugabo they pass through Rwanda. Ngo I don't know ngo what about the destinations? Niko yavuze ati ngo oya nta butare twiba muri Kongo. Mugongo ubutare buraca ngaha burava muri Kongo bugaca mu Rwanda. Bwabo bwibwe bwa magendo canke buciye mu nzira nziza. Je ntavyonze. What a pity. Umukuru w'igihugu wishuruko bagaca baza ngo bakora baratuka indongozi y'u Burundi ngo urumva ngo neva ngo kunuku bro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi afise brain afise aha naho murondera utuntu ngo muko murafuruguta ibimucafuza afise aha izo sinyishu ufise igisirikare muri Kongo ntavyonze ninde yo bimenye muri ba ubutare muri Kongo nkuko bivugwa oya mugabo hari ubutare buza mu buca mu Rwanda bwibwe canke butibwe buciye mu nzira nziza ntavyonze ngo buca mu Rwanda agaca yishira ko ngo about the destinations none destination uyibaza umumenyesha makuru ariko arakubaza ikibazo uyibaza twe turiko turakumviriza abanyarwanda n'abarundi nagira destination imenya mwebwe mugiya clearing mukamenya no umuzigo uvuye mu Rwanda ugiye mu gihugu ikiye mbeyo destination kandi bya bihugu nyene bigusupportinga mu kuguha ibigwanisho mu kugira ivyo ugira muri Kongo uza kubitubaza twebwe ntuzi basobuje birungikira ze muri abarere ibintu muvuga ko twe turaciye ubwenge ikindi nta masezerano namwe basinye haba muri Amerika haba muri Qatar haba muri Uganda afavoriza u Rwanda kuko bonyene barivamwe none ko tubaza habo je na Trump nasanze hari ibintu bakora umengo je ukiza mugwa je bagihamagara gusa ingo musinye hagatonda umunyarwanda nca ndamufunga none ni muri Kongo ikigwana n'inyeshamba za M23 baravuze ko muzibakinga muzisupportinga muvuga oya mwagiye gusinya amasezerano muri Amerika antake ki vous êtes allé signer les accords de paix aux États-Unis. Vous êtes dans quoi? Dans les processus
d'accord de paix au Qatar. Vous vous êtes rendu en Ouganda dans la réunion ya East Africa ijejwe kurabira hamwe ce qui se passe mu gace ka Eastern Congo, dans l'est du Congo, kuri crise ya Est du Congo. Uravose ko M23 ari kiroberi gikora ubwicanyi. Et puis tu viens, tu défends encore la rébellion, les assassins, ces impitoyables extrémistes. Ugacongera ukagaruka ngo tu aimes. Birababaje mugabo, burya si buno humura, imisi irasa ariko ningana. One day muzobona ko abantu baciye ubwenge. Just nahura how come a brighter president like you utega ubwoba n'umugore, utega ubwoba na Victoire Muhoza Ingabire. The fact of reading a book, le fait de lire un livre, kutegura coup d'état. All a shame. Abantu bari shameless kweri. Mukaja ngaho mu mama w'abandi ho kumureka yigire mu muryango wiwe aronderera abana ngo mumufunga iminsi 30 ngo tubanze tugira amatohoza. Bakabaza nako iki mumufunze iminsi 30 ngo rega ngo yotoroka. Kwa Rwanda muvuga ko muvise kamera no kumufutu w'inkoko. Muvise ama drone, muvise ngo amakamera mu mabarabara. Yotoroka ciye ku mupaka uwe. Aja muri Congo. Aza mu Burundi ku mupaka wugaye. Aja muri Uganda. Kakwa muhenda abantu. Gufunga umuntu 30 jours, nta kigwanisho, nta drogue, nta video atuki indongozi, nta munyerondo, nta gisoda, nta gipolisi, ntaki, ugafunga umudame 30 jours. Deja reka araburana, iyo zo 30 jours zigiye kuzindi yarasanzwe afunzwe. Mukomugira amatohoza yahe. Mukomugira amatohoza ayahe. Amatohoza yitwa gute?